Nyuma reka twongere tubaramutse tubifurize ibihe byiza abantu mushishikara mudukurikirana kuri YouTube channel yacu Nyangwa TV. Hanyuma uno munsi dufise ikiganiro tugomba kuba twabateguriye tugomba kubashikiriza kijanye n'ukuntu yorokora amafaranga agenda aratakara mu buryo ubu canke buriya ariko wewe ukabikora utazi ivyo uri kurakora. Kubera ko irevre hariho amafaranga menshi tugenda turatakaza kandi nta nayo dusanzwe dufise, ariko ayo mafaranga akagenda aratakara mu byo gufyinata ntubimenye ukazoza kubimenya na burya bakunze kuvuga ngo kirazira kuyora washeshe. Akarorero urashobora kuba ubayeho, abantu benshi tubayeho mu ubuzima tubayeho mu buzima bwo gukoresha amafaranga, ariko kugira ngo uzogere kwiterambere rirama ya independance financiere, kugira ngo uzobeho wigenga mu byo ubutunzi, kirazira kuza kugura ibintu mu isoko warushoboye gukora muhira iwawe, ariko marerezema ntavyukora kubera yuko utabikora. Umubiri wawe nawe urabikeneye, uca widija rero ukacuza mu isoko kuza kubigura. Ukuvuga mu ijambo rimwe abahinga mu byo ubutunzi bavuga ko ayo mafaranga ko abasa naya takaye. Akarorero hariho ibintu usanga mu buzima abantu tuba dukenera kurya tuno tubogaboga uturengarenga, tuba dukenera kurya tuno tundi tuntu umuntu yategezwa kwirimira, kandi naho kurima tukaba tuhari mugamarerezema ntavyukora. Ibi rero niho hahandi ni biri mwagwa rukurikirane bwo kuronka amafaranga ushobora gushira mu ntega bizoza. Kuko nkunda kwigisha abantu ndababwira ko amafaranga ubwayo nta kabi ariko akabi kari ku bantu. Nayo mpamvu uzobona abantu iyo baronse amafaranga menshi bace batangura kuyakoresha ukutariko, amafaranga nayo akemera ukayakoresha ukutariko, ariko mu nyuma ugasanga abantu bamwe n'abandi bace batangura kuvuga ngo amafaranga ni mabi, amafaranga bona amavi ya shetani, nkuko kenshi dukunze gukoresha iryo jambo, kumba amafaranga ubwayo siyo. Rero ajya amafaranga amajana 200, 100 uza kugura gapipi mu isoko, amajana 200 uza kugura irengarenga, amafaranga uza kugura ibitunguru, amafaranga uza kugura udutore mu isoko, ajya amafaranga by'ukuri abahinga bavuga ko ajya amafaranga ko aba atakaye. Jewe kenshi ndakunda kuvisita ku bintu by'amakumbuga ama internet, kenshi uzosanga abazungu mu mpangu zabo bafise amabustani y'irengarenga, ugasanga bafise amabustani y'amakarote, ugasanga bafise bustani, ugasanga umuntu yarateye ibiti 5 by'intori, ugasanga umuntu arafise ibiti 10 by'itomati, ugasanga umuntu arafise akarima k'ibiharage k'isoja kubwisaja kiki. Nukuvuga bajya abantu bo kubera ko bamaze gutahura akamaro k'amafaranga, barazi neza na neza ukuntu amafaranga bategezwa kuyatingatinga mu nzira zose. Nukuvuga zino mpanuro ngiye kuguha niwazikurikiza uragiye kurokora amafaranga va ku bihumbi 50 azoduka agere ku bihumbi 80 agere no ku bihumbi 100. Wewe ni wewe uzi amafaranga utwara mu isoko kugura ibintu bitabaho. Kuza kugura irengarenga mu isoko ugiye kugura ibintu bitabaho, kuza kugura intore mu isoko ugiye kugura ibintu bitabaho. Irengarenga waziteye neza ugakora bustani ugashiramwo uduti 50 kwijana, irengarenga ziraramba zikamara umwaka wose uri kuravomera wongera uvunagurira mu isafuriya, abana bagafungura ibintu bikagenda neza. Rero impanuro ya mbere, tera irengarenga muhira aho hantu wateye amashugwe, gerageza urabe ukuntu uteza gukora bustani y'irengarenga. Hanyuma mu misi 15 irengarenga ubutanguye kwamura mu misi 15. Ibi rero bizosha bigufasha kugenda uraziganya amafaranga, ajya amafaranga wewe waruzi ko utwara mu isoko. Ajya amafaranga ni wowe yaza utwara mu isoko kugura irengarenga buri ku munsi. Uzoca ugenda
uzoca ugenda urayaziganya uyashira mu kigega. Umwaka ni wahera uzoza kubona amafaranga ufishe yo mu kigega wahora wonona ngo ugiye kugura ibintu bitabaho irengarenga mu isoko. Kurya no konona amafaranga. Umwaka ni wahera ry'amafaranga ukayegeranya. Uzoca ubona ukuntu wahora wibwa, ukuntu wahora uza guhemba abantu bari mirengarenga, ukuntu utakaza amafaranga mu kutamenya. Irengarenga rero nakubwiye mu gihe waziteye mwivu ryiza ukazihereza intabire, irengarenga ziramara umwaka uvomera wamura uvomera wamura ico kiraheze. Kabiri, tera intore muhira indani mu rupangu. Intore waziteye nubwo wotera ibiti 5 vy'intore. Ibiti 5 vy'intore kimwe kizokwama ko intore zitari munsi ya 10. Ibiti 5 vy'intore bizokwama ko intore zingana 25. Intore 25 ubusanzwe mu isoko uza kugura intore 5 ku mafaranga 1000. Intore 3 ku mafaranga 500. Nazo zizogufasha ijya bije wahurushira mu ntore. Izogufasha kugenda kongerereza ha hantu mwaca kigega nama ndababwira intega bizoza. Ari amafaranga nayo murazi ko nababwiye aza gukora. Uruza kuyinvestisa yamaze kugwira tuza kuyakoresha ibindi bintu bibyara amafaranga. Tera rero irengarenga mu iporote yawe muri parcelle yawe, tera intore muri parcelle yawe, ibijya bindi bintu vyose. Tera ikarote mu parcelle yawe, tera poivro mu parcelle yawe, tera poivro mu parcelle yawe, tera biringanya, biringanya mu parcelle yawe, teramwe amasarade mu parcelle yawe. Bijya bintu wamuza kugura mu isoko mahera takara bayatwara nkaho umenga barayakwivye abantu biteguriye. Hari abantu bagenda barategura ukuntu bazogenda baratoragura ano mafaranga wewe ugaya. Ubona ko amajana 2 atacamaze, hariho umuntu ashagenda kirimira irengarenga ukamuyamushira ku munsi. Ajya amafaranga rero umenye kuri kwibwa, umenye kuri gusahurwa, umenye ko ajya amafaranga ariko agenda zira ubusa. Irengarenga z'amajana 2 mu muryango nta kintu na kimwe zizokungura. Ariko ni wazirimira ukaha mu murima wirimiye bizogufasha cyane no mu muryango uwo munsi bazorara bafunguye agasose kirengarenga bakumve neza. Ibintu vyose ubona ko ushobora kurima vyeze ukimbura ukabikoresha, genda ubirime. Iriya bije nama ndababwira y'amafaranga mwama mukoresha mwaba interegitiwere mwe mubesizweho n'amabije. Nirengarenga urakora bije, n'intore urakora bije, ugakora bije ngo mu kwezi nzogura intore z'ibihumbi 30-20. Aba interegitiwere aba interegitiwere lima intori iriya bije bizogufasha kuko biriya anye twasanze biri mu bintu bicerereza abantu gukora imigambi. Hariho abantu byanse ko bakora mariage amafaranga yahereye mu irengarenga baba fonctionnaire. Hariho abantu byanse ko bubaka kuko mu mwaka 100 mu mwaka 100 bije biraherera mu irengarenga. 100 nta mabata birarimo. Mu mwaka 100 biraherera mu ntore. Ibi bintu abantu baba interegitiwere twatiko turabwira ino message iri adresse pour vous. Gerageza guhindura ingendo, changer votre mentalité kugira ngo mugere kuri independence financière. Hanyuma ico norangirizako kirazira kuza gusaba ideni ryo kubaka inzu. Aha rero ngamba ngeze ku ba interegitiwere, kirazira kuza gusaba ideni ryo kubaka inzu. Kirazira rijya nikosha rikomeye cyane muhora mukora. Abandi basaba ideni kugira ngo baritware muri business, hanyuma bakore ya mafaranga avyare ayandi mafaranga, kubera ko hari abantu batazi ko amafaranga avyara ayandi. Wahawe itarantu usomye hajya ahantu kubahawe ikubabikizwa itarantu hepfo baravuga ko ari amafaranga. Ayo mafaranga yawe ni itarantu rero 5 ziravyara izindi tarantu 5. Rero ni wasaba credit
ingurane ugacuza kubaka inzu uzo bugiye gukora ikintu twita mu Congereza Liability rero niki? Liability ni bijya bintu byose ugenda urakoresha amafaranga kandi atari make menshi ariko bikarangira atanyungu n'imwe bikuzaniye. Kuza gusaba credit kubaka inzu ni vyiza bivanye nuko wabiteguye, ariko kuza gusaba credit yo kubaka inzu hagarika. Ariya mafaranga nimba ari miliyoni 200 wasavye, investisse dans les immobiliers. Genda ugura amaparcelle, genda ugura amatongo kubera amatongo buri munsi abari karunguka. Rero ni wasaba miliyoni 200 ukaza kuguramo je no guhana ko uguramo parcelle zine, gura parcelle ntonto z'imiliyoni 5 kuko hazogera après 10 ans hazogera parcelle imwe igeze ku miliyoni 10. Urumva deja uzoburi wose miliyoni 40 hanyuma ucukuramwe miliyoni 200 wubake izindi miliyoni 200 zigume anagisho. Rero nagomba ndangize ndakugira inama. Bivanye n'imyaka ufise. Hariho imyaka itatwemera ko dushobora gutunga amazu. Kubera ko tuba tukiri mu maraso, tuba tugifise inguvu zo kwirukanga turondera amafaranga kugira ngo tuzogere muri independence financière. Birukanga dukenera kwikukira mu mafaranga. Abandi nabo birukanga bagera mu bucakara bw'amafaranga. Kuko benshi barubaka inzu bakabura n'ivyo baziriramo. Ukasanga umuntu afashe miliyoni 25 agiye kuzihamba. Iriya nzu watezwa kuyubaka kwiza imyaka 40-50 wararondeye ufishe imihora ingana nk'itanu uzurakuramo amafaranga uzokwirira mu busaza. Ibi biganiro rero bino biganiro mu Kirundi nta handi hantu na hamwe uzobisanga atari kuri Nyangwa TV. Kora subscribe, ukore abone, ukore partage, ukore like, ukore ama commentaire, hanyuma n'abandi muze murababwira ko ari ahantu bigisha education financière mu gihe tuzi ko education financière itandukanye na education. Hanyuma reka ndangize ndabashimira ku bantu bakenera ico babaza inimero ngiyi. Andika guteranya amajana 255 amajana 766 ubusa 23 amajana 5 50 amajana 5 77 murakoze.